Sari bakunzi ba MIJO Talent TV ndabaramukije cyane mwese aho muri abariko baradukurikirana bari mu gisagara ca Bujumbura canke hanze igihugu ndabaramukije ni Joseline Irankunda agarutse bugira kandi kugira ngo abashikirize ibiganiro bimeze neza nkuko twama twabikoze imbere yuko ntangura ikiganiro cuno munsi ndabanje gushimira cyane abakunzi banje bagize commentaire ubwa mbere kuri video nashize ko higa yejo hariho Uwimana Cecile ari muri Arabia Saudite hariho Nizeyimana Cecile ari muri Arabia Saudite ndanezerewe Fidelite abo nibo bantu ba mbere babiri batangiye kugira commentaire ku kiganiro meruka gushirako ndabashimiye cyane mugira umugisha ndetse n'abandi bose basubiriye inyuma zabo ndabashimiye ndakunda umuntu araba ibikorwa byanje maze akagira ico atereye mugira umugisha hama uno munsi ndi kumwe n'abakinyi ba filime bakinye iyi filime mubona kuri MIJO twise Icipfuzo Seeris hari ibyo bagiye kubabwira ariko imbere yuko baza kugira icyo bavuze reka mbanze ndabakire kandi babidondore turabahaye kaze kuri mikoro ya MIJO Talent TV. Nkuko nababwiye rero uyu munsi turi kumwe n'abakinyi ba filime kuri MIJO Talent TV abakinyi mwabonye irya filime bariko barakina irya filime mwabonye Icipfuzo Seeris nibo turi kumwe no munsi bafite byinshi bifuza kuyaga namwe reka tubakire kuri mikoro ya MIJO Talent TV namahoro meze neza ndashima Imana turakwakiriye cyane utubwira akazina kawe murakoze cyane ku mazina yanjye ndikwa Nduwimana Claver nkaba ni muri ya filime nakinye nitwa Welcome murakoze cyane bakunzi ba MIJO Talent TV ndibaza nimba warashoboye kuraba filime Icipfuzo Seeris iri kiraca kuri MIJO Talent TV uyu no mukinyi bitwa Welcome muri filime Icipfuzo Seeris reka twakire undi mutumire akurikira ndabaramukije cyane kandi ndabakunda murakoze cyane mwitwa bande
nitwarura buke neza ubundi murya filime nakinye nitwa Jado. Uyu n'umukinyi agira kandi muri filime Icipfuzo seri yakinye yitwa Jado nawe nyene turamwakire cyane kuri mikoro ya MIJO Talent TV. Reka tubahereze undi mutumire akurikira. Ndabaramukije abakurikirana ibiganiro vyacu kuri MIJO Talent TV. Nanje ndabaramukije ubugira kandi mwese muwa mudukurikirana kuri rubuga rwacu kuri MIJO Talent TV. Mu bisanzwe turabakunda cyane. Nanje ku mazina nitwa IRIKO Seeris. Bakunzi ba MIJO Talent TV mwamaze kubona abakinyi turi kumwe, mwamaze kumva amazina yabo ndetse n'amazina bari bafise muri filime Icipfuzo seri. Nimba wowe utararaba ino filime uri kurahomba cyane, genda kuri MIJO Talent TV kuri YouTube wandike Icipfuzo seri maze ukurikirane episode tumaze gushirako zigera kuri 3. Rero muri make uno munsi bafise ikintu nyamukuru gitumye baza kuyaga namwe kugira ngo bababwire ibyo bariko barategura canke se bashikirize message kuri filime bamaze gukora, ibyo babiriko biragenda nabi canke ibyo babiriko biragenda neza. Namwe muraza guheza mukurikirane kino kiganiro cyose hama mugire ico mushikirije. Reka duhereze uri iruhande gwanje kugira ngo aduhereze message bifuza gutanga yerekeye filime bariko barakora. Icambere no banza kubasaba imbabazi cyane kuko benshi mwaragiye mutwandikira commentaire muratubwira ati isanamu ni nziza ariko ati amajwi ntituriko turayumva neza. Rero nico gituma uno munsi twaje tubabwira ati hari impamvu zatumye bitagenda neza ariko twaragerageje kubihinyanyura. Ubu turazi neza ko tuzobahereza video zisa neza, amajwi asa neza kugira ngo muvyumve kandi mubitahure munabibone. Impamvu rero yahabaye novuga ko ivyuma murabizi ko ivyuma bidasezerana, ivyuma biragoye, vyaragoranye gatoya, mikro ntiyari imeze neza ariko ubu twaragihinyanyuye kandi na kamera ntiyari imeze neza ariko ubu dufise ivyuma bimeze neza cyane. Ubu tugiye kubaha amasanamu ameze neza, afise amajwi ameze neza, mwongere kudukurikirana kandi nukuri turazi neza ko tuzobaha ibintu bimeze neza cyane. Twongeye kubaha karibu kandi tubasaba nimbabazi kuba twakoze ibintu mutishimiye ariko ubu nkuko mwabidusavye turiko turabihinyanyura kandi bimeze neza cyane. Nongeye kubatera intege kudukurikirana kandi abadukurikirana ndabashimiye cyane. Mwongere mudukurikirane kandi kuko natwe turiko turakora ibintu tukabona muradukurikirana biratuma twishima kandi bigatuma tugira courage yo gukora kuko tuba turiko turabona ko tudatamba twirorera. Hariho ababa dushigikiye mudufate mu mugongo kugira ngo mukurikirane ibikorwa vyacu, mugira commentaire ivyo mubona bitameze neza mubitubwira kugira ngo tuze turabihinyanyura, tuze turabitunganya kuko nk'ivyo mwatubwiye murumva ko ubu twabigenjeje neza. Rero ubu izokurikira muzosanga imeze neza kandi n'ayandi mafilime muzogenda mubona azoza asa neza ameze neza cyane. Rero numva ico kibazo uya twagikuye mu nzira, mwongere kudukurikirana kandi yego ndabashimire kandi murakoze cyane. Rora twagomba tukubaze nawe kuri iyi filime Icipfuzo seri hoba harabaye ikiye kibazo kuko hari bamwe bagiye baravuga amajwi ntameze neza. Uyu yishuye ku ruhande rwiwe, nawe urashoboye kuba ufise ico ushaka gushikiriza ku ruhande rwiwawe nk'abakinyi muri ko murakora kandi hariho benshi bariko barabatera intege. Mu bisanzwe je ico nabonye kigaruka cyane cyane ikibazo c'amajwi. Mu bisanzwe ngenda basaba ikigongwe kuko ivyabaye ntivyanezereje kuko uri urareba ibintu utumvira ko biravugwa naho nshobora gutahura message y'ikiratangwa. Ari ikibazo cyabaye sukuvuga ntabwo ari twebwe murazi ivyuma ntibisezerana nkuko yabivuze umugenzanje. Twarakoze ariko mikro ntiyadukundiye. Zige episode kwa 3 ko zagiye zirakurikirana twazikoze umunsi umwe ntitwagiye turaverifya mikro ko imeze neza ariko ndabahamagaye kuraba episode ya 4 kweri imeze neza cyane ko arahinduye byinshi twarondeye yindi kamera amajwi ameze neza nta na kimwe muzogaya ekana n'izindi filime twakoze zigiye ko ntangorane kweri.
Murakoze cyane bakunzi ba MIJO Talent TV, murumva yuko abakinyi ba filime Icipfuzo Seeris bariko barabararikira gukurikirana filime iri imbere, uko bariko barategura neza, barahinduye ivyuma, amajwi ubu azoba ameze neza cyane. Hama reka duhereze Nadia, nawe arafite ikumbure cyo bashaka gukurikirana, abariko baramutera intege ati bandanya mugabo muhindure ibi nibi. Nadia, karibu kuri mikoro ya MIJO Talent TV. Nanje ndashimiye cyane abantu bakurikirana ibiganiro byacu bigira, kandi nongera dusaba imbabazi nkuko bagenzi banje babivuze, kuko muri commentaire turabona bavuga ku kibazo c'amajwi, amasanamu, ariko biri kuzambere iziri nyuma tubibaza ko bizo bimeze neza nkuko nyine nabivuze. Nshimira abantu bantera intege, hari abantu duhura canke bancana inbox bakambwira bantera intege, ndabashimiye cyane, tubaha n'intege yo gukurikira ibiganiro byacu. Murakoze cyane Nadia. Hama ku ruhande rwa Nadia hariho uwundi mukinyi nawe nyene mwoba muri ko muramubona ibyo ari karakora. Umwe wese ngaha murafite uburenganzira bwo kwandika muri commentaire mukavuga ati wewe aha wahakinye nabi, ni mukosori ibi, ni mukosori ibi. Nico gituma uno munsi baje imbere zanyu kugira ngo bashikirize ikiri ku mutima, maze namwe mushikirize ikiri ku mutima yanyu kugira ngo bikosore aho bitariko bigenda neza bishobore kugenda neza. Hama hariho uwitwa Seeris, nawe turamwakiriye kuri mikoro ya MIJO Talent TV, agira icyo abwiye abariko baradukurikirana. Murakoze, nongera kandi nanje nongera kubaramutsa, kandi ndabutsa kandi ko ndabakunda cyane mwebwe mudukurikirana. Hama ikindi naco vraiment ndabizi neza, je naje irya filme ndayiravye nukuri vyarambabaje mbonye amajwi adasohoka, ariko nyene twarababaye nyene twumvise amakomantere azatubwira kuriya ko bitameze neza, ariko natwe ntabwo twaciye tugenda kwicara, twaciye tugenda kugira ngo tubashe kuorganiza kira kintu cyose cyatuma bitamera neza. Ndabizeza neza ko ubu ibigiye gukurikirana byose bigiye kumera neza, ndabatera intege kandi nongera ndabasaba ko musubira kandi mukadukurikirana bikagenda neza, tubijeje neza ko tuzobaho ibintu byiza kandi ibintu bitunganye. Ndabakunda cyane, murakoze. Bakunzi ba MIJO Talent TV, twari kumwe rero n'abakinyi ba filime Icipfuzo Seeris iri kiraca kuri MIJO Talent TV. Muri make nta byinshi bari bafite byo kubabwira, ijambo nyamukuru ryari ryo gusaba imbabazi kuri filime basohoye basanga amajwi ntameze neza, ariko nkuko babibabwiye bavuze ati ibyuma ntibisezerana. Reka rero tugira ibyizigiro byuko ubu mugiye kuduhereza ibintu bimeze neza, amasanamu ameze neza, amajwi ameze neza, amarocation meza. Nukuri ndabararikira cyane gukomeza gukurikirana ibikorwa byabo, kandi mukomeza kubatera intege abariko barabikora ndetse n'abatarabikora mwese. Nukuri turabararikira gushigikira ibikorwa bya runo gwaruka. Bakunzi ba MIJO Talent TV, ndabashimiye cyane mwe mwese mwafasha kanya ko kudukurikirana. Kuri mikoro mwari kumwe na Joseline Irankunda, inyuma ya kamera naho hari David Herson adufatira amasanamu ameze neza ndetse n'amajwi meza cyane. Umukameramani mushasha twaronse agiye kudushikiriza ibintu bimeze neza. Ndabakunda cyane, bye bye, naho butaha.